sinshobora kumenya ko Imana ishaka ko abantu bakizwa bagashika ku kuri, hama jewe nkaca ntangura muri objectif zanje narakijijwe, nkatangura kwimvira ingene nzocika miliyarderi, nkatangura kwisonzesha n'ingene nzoronka kashi. Ivyo biri ni kinyoma. Uyu munsi abakristo bafashe amasengesho bayagira igikoresho cyo kwemvesisa mu nyungu zabo personnel, ugasanga abakristo ntidutahura inyungu z'Imana, hama tukabaho muri sense na direction iri contraire y'umugisha w'Imana, kuko tubayeho twubaka inyungu zacu mu bwami bw'Imana, ariko ataco turiko turubaka mu nyungu z'Imana mu bwami bwayo. Ikibazo canje rero no musi muri kino gitondo nukukubaza ngo nizihe nyungu z'Imana muri kino gitondo ushingiye ntaye mu mutima wawe, ukavuga ngo jewe izi nyungu z'Imana ndiko ndazikontribuwamo. Kuko ufashe ugashira inguvu mu kintu Imana idashizemo inguvu, Yesu ashimwe, nturi kurakorera ubwami bw'Imana.